Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV aho uherereye hose muri uyu mwanya ndaguhaye kaze n'amakuru agezweho tuza kugaruka muri politika hamwe n'umutekano tugiye mu gisata c'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu tuje mu gateka kazina muntu n'ibindi vyinshi bitandukanye byatangajwe na President Varisito Ndayishimiye aho uherereye hose rero abadukurikiye uri mu Burundi waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure ndaguhaye kaze tubatoreza inkuru ziba zivugwa cyane umenyesha amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi byatanzwe n'amasoko yacu dufise hirya nino hari inkuru ziba ziriko ziragarukaho cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi byinshi bitandukanye biba bigenda bivugwa ku gihugu c'u Burundi bimwe mu bihangange byo muri CNDD FDD byoba bitariko birahuriza hamwe ko President Ndayishimiye akura General Prime Niyongabo mu mabanga yo kuyobora ibiro bikuru vya gisirikare. Iyo nkuru yanditswe na UBM News iravuga ko kandi Lieutenant General Prime Niyongabo yobashigikiwe cyane n'ibihangange bitabike vy'abajenero mu gisirikare no mu gipolisi ngo bose barwanye mu muhari CNDD FDD utaraba umugambwe. Muri kino gihe rero kaba harindiriwe ico President Evariste Ndayishimiye ashaka gukora kuko byabonetse ko mbere yuko haja mu ngendo yari amazemwo ivyumweru bibiri yoba yarasize ikete rikura General Prime Niyongabo mu mabanga yo kuyobora ibiro bikuru vya gisirikare. Turaza kumenya rero ibiriko bibera muri Etat Major kuri iyo ngingo hari n'abasirikare benshi bafashe impande zabo izo boba baherereyeho ivi byose muri aya makuru twabibateguriye ntimuze kubicikwa. Turaza kugira kandi mu gihugu c'u Burusiya hari umunyeshuri w'umurundi agira gatandatu yapfiriye muri ico gihugu c'u Burusiya yoba yarashinguramwe iteka. Umunyeshuri rero akaba yarapfuye ku wa 15 Gitugutu 2023 ariko indwara yamuhitanye ikaba itaramenyeshejwe gushika ubu. Bavuga ko rero abarundi bashika batandatu bari bagiye kwiga mu gihugu c'u Burusiya bose bapfiriye muri ico gihugu. Ese kubera iki bishikira abarundi bashika ico gitigiri? Turaza kubigaruka ko muri aya makuru. President Ndayishimiye we avuga ko hari abantu benshi basigaye baramwidogera ngo bakanamutera n'ubwoba bogera bamuvumangiye yafashe ingendo aja mu mahanga. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko mu gihe mu gisata c'agateka kazina muntu mu RWCNDH ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi menyesha ko wasanze muri BCR abantu baba bamajana ane bafunzwe ata dossier aho ngo bafungiye ahantu hagenewe kwakira abantu batarenga 46 gusa. Hano akazu ka sugumwe kuzuye ndetse atana amazi ahari. Navyo turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza aho uherereye hose. Rero ndaguhaye ekaze. Reka dutangurire kuri iyi nkuru yashikirijwe na RPA twayigarutse ariko mbere yuko dushikiriza iriko bibera muri Etat Major reka navyo twongere tubishikiritse. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye vyaramugoye cane gufata ingingo yo gukura Lieutenant General Prime Niyongabo mu mabanga yo kuyobora ibiro bikuru vya gisirikare. Bamwe mu begereye cane umugambwe CNDD FDD bavuganye ni radio RPA bikaba vyaranditswe n'ikinyamakuru UBM News bavuga ko iyo ngingo yo gukura arongoye ibiro bikuru vya gisirikare yanze ko ishirwa mu ngiro kubera ko Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere yanze ko gutera umukono kw'iyo ngingo yafashwe na Varisito Ndayishimiye. Muri kino gihe rero akaba harindiriwe ko President Ndayishimiye agira ico abikorako. Iyo nkuru rero ya RPA ijwi ry'abanyagihugu haraheze igihe ishikirijwe President Ndayishimiye ngo yariko agerageza gukura umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo. Mugambi rero ngo yariko akorako agasha. Makuru RPA ngo yakuye muri bamwe mu basirikare ku rwego rwo hejuru yamenyesheje ko umugambi President Ndayishimiye yamaranye igihe kinini. Ivyo ngo nivyo vyatumye rero n'abacuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu hamwe na Lieutenant General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare kuko kuva mu kwezi kwa gatandatu hari amakuru avuga ko abo bompi batari bameranye neza. Nkuko RPA rero yabishikirije bimwe mu vyo batumvikana ko ngo hakaba ari ingene igihugu gitwawe na bimwe bijanye n'inyungu zabo ku giti cabo.
rero mu bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko imbere y'uko Evariste Ndayishimiye fata urugendo agana mu gihugu ca Cuba kuwa 10 Nyakanga 2023 yahamagaye General de Brigade Jules Ndihokubwayo ubu yagizwe ambasaderi w'iteka mu gihugu c'u Burundi araheza mu rwandiko yasize asinye rwo gukura Lieutenant General Prime Niyongabo. Aho rero ku bw'ayo makuru nyene iryo kurwa rya Prime Niyongabo yategerezwa kubanza kwemerwa na Lieutenant General Gervais Ndirakobuca mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi abanje nawe ne gutera umukono kuri urwo rwandiko. RPA ikabandanya Ija ko Perezida Ndayishimiye yari yanabwiye wasanzwe ajejwe ivy'ingendo ziwe Jules Ndihokubwayo ko urwo rwandiko yorushira Gervais Ndirakobuca ari uko umukuru w'igihugu yari amaze gushika mu gihugu ca Cuba. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ibi byose buyoba yaravyanse avuga ko atushiraho umukono atigeze yabiganira na Sebarundi Evariste Ndayishimiye. Muribuka rero umutekano wongerezwa ku radio na televiziyo vy'igihugu RTNB ariko General Jules Ndihokubwayo akaba yararungitse n'ingabo kuri RTNB. Umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atarashira umukono kuri iryo tegeko. Hagati aho amakuru avamwa bamwe mu basirikare bakuru bahaye radio RPA ndetse anemezwa na bamwe mu nzego zikomeye zo mw'iperereza avuga ko igihe Jules Ndihokubwayo yakora ivyo yari yasize ategetswe na Sebuja irazi ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atera umukono vyihuse kuri urwo rwandiko rwo kubagoza umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto. Ibiro ngo rero vyahavuye bigenda ukundi nk'uko RPA ibandanye bishikiriza Gervais Ndirakobuca ngo ntiyemeye gusinya kuri nyategeko ry'umukuru w'igihugu bazaca agira kubabwira uwo mugendanyi wa Perezida Ndayishimiye ko kubijanye n'iyo ngingo atavyo bigeze bumvikana aca mubwira ko yorondira bakazobivugana n'umukuru w'igihugu avuye mu rugendo yari amazemwo imisi mu mahanga. Jules Ndihokubwayo rero maze kumva iyo nyishu we havuye yongera abwira abasirikare bari baje gutsimbataza umutekano kuri RTNB ko busubira ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Yongerezwa rero abasirikare rikaba ari naryo ryanateye n'amakenga bamwe n'abandi babonye imodoka za gisirikare zijana ibirwanisho bidasanzwe ku nyubakwa za radio na televiziyo vy'igihugu. Ico rero mbere hakaba haranakwiragiye n'ibihuha vyavuga ko hoba hagombye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi. Nkuko nabibabwiye biravugwa ko Lieutenant General Prime Niyongabo yoba ashigikiwe cyane n'ibihangange bitari bike by'abajenero mu gisirikare no mu gipolisi ngo bose barwanye mu hari CNDD-FDD utaraba mugambwe. Muri kino gihe rero hakaba harindiriwe ico Evariste Ndayishimiye akora dore ko yagarutse ndetse yamaze n'igihe ataja hanze y'igihugu. Reka tubanaririze mu gihugu c'Uburusiya. Melchior Ntahizaniye ni umunyeshuri agira gatandatu Murundi yapfiriye mu gihugu c'Uburusiya. Ibiro BBES mu vyo bijejwe rimwe gukurikirana abanyeshuri b'abarundi baja kwiga hanze yaratangaje urupfu rw'umunyeshuri Melchior Ntahizaniye yamaze imisi agwariye mu gihugu c'Uburusiya. Umunyeshuri akaba yarapfuye kuwa 15 Gitugutu 2023 ariko indwara yamuhitanye nkuko vyashikirijwe ikaba itaramenyeshejwe gushika ubu. Melchior Ntahizaniye yaciye ku rutonde rw'abanyeshuri batandatu b'abarundi bamaze gusezera isi bari kwiga mu gihugu c'Uburusiya kuva mu mwaka 2019. Ubwo rw'ikinyamakuru Yaga rukaba rwarashize n'ahabona amazina 6 y'abanyeshuri b'abarundi bamaze gupfira mu Rusiya kuva muri 2019 gushika muri 2023. Abo ni Prosper Harimana wapfuye muri 2019, hari Gilde Nkengurutse yapfuye muri 2020, hari Jolive Makoroka yapfuye muri 2020 nanone, hari Prosper Hitimana na Sarasiel Ndayiziga barapfuye muri 2021 hamwe na Melchior Ntahizaniye yoba yarapfuye mu minsi iheze. Akaba rero yarashinguranywe iteka. Perezida Ndayishimiye avuga ko hari abantu basigara baramwidogera bamutera ubwoba bongera bamuvuma yafashe ingendo mu mahanga. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ko hari abantu basigara bamwidogera bongera bamuvuma yafashe urugendo rumushikana mu bindi bihugu agiye guserukira u Burundi. Kuko Perezida Ndayishimiye ngo abo basigara baramuvuma bamwidogera canke bamutera ubwoba ngo boreka no kwiruhisha kuko ngashigikiwe n'Imana. Ivyo yabitangaje mu masengesho yo guheraheza ukwezi kwa Nyakanga. Amasengesho yabereye mu ntara ya Gitega y'amatunganwa n'umugambwe CNDD-FDD buri munsi wa kane
wanyuma arangiza ukwezi. Perezida Ndayishimiye nawe arongoye inama y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD yagize ati ndafata urugendo ngiye guserukira abarundi bo banshize imbere ariko hari abasigara baranyitogera kumbe bakibagira ko Imana ariyo mwungere wanje abamvuma canke bakantera ubwoba ntibareke kwiruhisha kuko bamarayika baba bankikuje. Muri ayo masengesho Perezida Ndayishimiye akaba yarongeye no gusubira guhumuriza abarundi ko naho hoza ibihuha canke ibindi bihungabanya imitima ntikazobakura kw'isezerano bafitaniye n'Imana kuko ngo bayishize imbere. Ni mu gihe umurwi ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH amenyesheje ko wasanze muri BCR abantu baba amajana ane bafunzwe ata dosiye ngo aho ngo bafungiwe ahantu hagenewe kwakira n'abantu batarenga 46 gusa n'ahantu akazu ka sugumwe kuzuye ndetse atanamazi ahari. Kibabaje rero CNIDH ivuga ko iri kumwe n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika hamwe n'abandi baprokirere bo mu gisagara ca Bujumbura basavye ko abo bantu barekurwa ariko ngo vyaranze. Umuntu bakibaza ngo ninde afise uburenganzira bwo gufunga abantu mw'ubwo buryo. Ikindi umuntu yanke CNIDH co kimwe n'abo baprokireri ngo barekura abo bantu bafunzwe nk'uburyo buryo ngo wavyanse yoba yaritwaje iki. Hari umupolisi rero akurira aho ngaho kuri BCR Bujumbura yoba yarashizwe mu majwi. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mukurikiye amakuru ntimuze gucikwa n'ibindi tuza gushikiriza kuri imbonesha kuri Muhuza TV. Mare bahezagire.